Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Umutwe w'amajambo uyu munsi uravuga ngo kumenya ivy'Imana canke kumenya Imana. Sinzi ko ndabivuga, ariko kandi hari itandukaniro hagati yo kumenya ivy'Imana no kumenya Imana. Haleluya, haleluya, amen. Mu minsi yahera Imana yarashyize ijambo ku mutima, turaganira ku bintu bijanye n'icubahiro duha ijambo ry'Imana canke icubahiro duha Imana, kuko yahaye ijambo ryayo icubahiro, kuko udashobora gutandukanya Imana n'ijambo ryayo, kuko Imana tuyibonera mu ijambo ryayo, kandi nayo yarihaye icubahiro irishigira hejuru. Twaganiriye ukuntu mu gihe ca réveil canke mu gihe c'ikanguro Abisirayeli, kimwe mu bintu bikomeye bakoze mu gihe ca Nehemiya nuko bahagaze amasaha 7 bumviriza ijambo ry'Imana, atawo bategetse, ariko bahaguruka kumviriza ijambo ry'Imana bahagaze ku maguru yabo. Ndavuga nti ico ni igikorwa c'ikanguro, kuko igihe cyose mu mitima y'abantu hari ikanguro, ikintu ca mbere abantu bakumbura canke ikintu ca abantu banyotegwa ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero turiko turavuga kuri iryo jambo, twariganiriye ko amajambo atari make, ariko kandi ndashaka gushimikira kuri kino kintu aho tugeza mu buzima bwacu, kuvaloriza icimviro c'Imana. Iyo mvuga ijambo ry'Imana simvuga twege duhagarara ngaho imbere tukavuga, nubwo navyo birimo, ariko kandi iyo mvuga ijambo ry'Imana ndavuga ngo ni kugeza he ijambo ry'Imana mu buzima bwawe rikonta, rifise kibanza kingana gute muri decision zawe, rifise kibanza kingana gute muri wewe ukonsidera Imana kugeza hehe icimviro cayo, igihe uri kuratambuka, igihe uri kuratera imbere, igihe uri kuragwana n'ibintu, ugeza hehe kumva Imana ihawe agaciro canke Imana iri muri consideration mu vyimviro vyawe, ku buryo ingingo ufata ziba zihagaze no kucimviro c'Imana. Ndagomba kubabwira uno munsi muri kino gitondo ngo Imana yaturemye turi mpwemu zifise umushaha kandi zikaba mu mubiri, ariko kandi ubuzima tubayeho ntibupermeta igice cacu canke igihimba canke sindacita igihimba, ariko igice cacu c'impwemu kugaburirwa bikwiye. Uza gusanga kenshi igice cacu c'impwemu cishwe na kwashi canke cishwe n'inzara, hama kikonda, kandi ariho hantu hambere Imana ituvugishiriza, kuko Bibiliya ivuga ngo Imana ni mpwemu. Nimba Imana ari mpwemu, nukuvuga ngo communion canke ubusabane bwacu nayo canke gusangira kwacu nayo bifatiye hanini ya muri kino gisata c'ubuzima bw'impwemu. Ariko uravye imibereho tuba tubayeho, iratudeconnecta kandi iradutuma ico kintu kitaba develope mu buzima bwacu, ukaza gusanga rero tubayeho nk'abantu barongorwa n'ikintu cyaco cyose kiri ku nzira gishobora kubarongora, kuko ubuzima bwacu bw'impwemu butari active mu buryo bukwiye. Hari n'igihe kenshi ushobora kubinegirija, kuko uvuga uti jewe Imana ndayizi, nakijijwe kera, maze imyaka 20, maze imyaka 15, maze imyaka ingahe nkijijwe, ukumva yuko Imana uyizi. Ariko kandi rimwe na rimwe nasanze turashobora kumenya ivy'Imana, tukamenya Bibiliya kahise kayo, tukamenya ivyo Mose yakoze n'ivyo Abrahamu yakoze, tukamenya ibintu vyose vyanditse muri Bible tukabimenya, ariko kandi ukaba ufise n'ingene wabonye Imana mu buzima bwawe, ukumva umenga rero nta handi ugikeneye kwimba ngo ucukure ugende kure, kuko wumva ko Imana uyizi. Ariko no musi muri kino gitondo ndagomba kuvuga ngo hari itandukaniro hagati yo kumenya ivy'Imana kubera kubibamwo no kumenya Imana. Kumenya ivy'Imana n'ubumenyi, ariko kumenya Imana ni ihishurirwa, ni revelation ya kila siku y'imisi yose ku munsi. Asanga Imana ivuga ngo inzira zayo zitandukanye n'izacu, ifise inzira 1000. Ni gute wewe womenya Imana ifise inzira 1000? Ibi rero biratwica, kuko
rimwe Imana tuyifatira muri kahise uko twayibonye, ariko ngenda kubwira umunsi muri kino gitondo ngo igihe cyose Imana ikwihishurira mu rugezo rungana naho ugeze, ariko kandi urugezo no munsi Imana ikwihishuriramwo ruratandukanye n'urugezo Imana izokwishuriramo mu mwaka ukurikira. Ni washishikara gukura kandi ugashishikara kugira ivyo uhangana navyo bitandukanye n'ivyo uri kurahura navyo uyu munsi. No kuvuga ngo igihe cyose muri situation yose, muri periode yariyo yose, muri saison yariyo yose, Imana iravugana na wewe mu bundi buryo bushasha butandukanye nubwo yavuganyemo nawe muri kahise, kugira ngo bitume muri wowe uguma wumva iyo dependance, wumva yuko utokwigenga, ariko wama wumva iyo besoin yo kudependa ku Mana. Nico gituma tugomba rimwe na rimwe kwiga kwiyambura ivyo tuyiziko kugira ngo twakire ibindi bishasha. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka gusoma muri Luka igice ca 5 mpere ku murongo wa 17, Luka igice ca 5 murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 19. Luc 5 verset 17 au verset 19. Umunsi umwe Yesu ariko arigisha, abafarisayo n'abigisha ivyagezwe bari bicayeho bavuye mu mihana yose y'i Galilaya, Yudaya ni Yerusalemu, kandi ubushobozi bw'Imana bwo gukiza indwara bwari muri we. Maze haza abagabo bazanye ikimuga bagiteruye mu nderuzo, barondera ingene bacinjiza ngo bagishire imbere yiwe. Bahuze aho bacinjiriza ku bw'ishengero, burira hejuru ku nzu, bagicisha mu mategura ayisakaye, bacururutsa mu nderuzo hagati y'abantu imbere ya Yesu. Haleluya. Ndashaka umunsi muri kino gitondo gufatira ku nkuru twese tuba dusanzwe tuzi kugira ngo ziduhe igicapo c'ivyo nshaka kuvuga ko kuri uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga ngo mu buzima bwacu iki ni kimwe mu bintu bikomeye iyi nkuru itwigisha ko uburyo butandukanye bwo kuza imbere y'Imana. Ndashaka kuvuga nko nabivuze mu minsi yahera, kimwe mu bintu tugwana naco n'abari ngaha vendredi, umwigisha atwigishije vendredi atwigishije neza kandi yaravuze ibintu bisa nibi. Ariko kandi ndashaka kuvuga ngo kenshi mu buzima bwacu kimwe mu bintu bitugora kandi bitwicira n'akamenyero kandi n'imigenzo. Ariko kandi hamwe n'akamenyero k'imigenzo, igihe cyose umuntu afitaniye ubucuti n'Imana arashobora kuvyiyambura agapusa loin, akabona ikindi kintu kiba kirengeye. Ndashaka kuvuga ngo muri Bibiliya huzuye ahantu henshi hatwereka Yesu yari umuntu yatira amafule. Ahantu hose Yesu yabari haba hari abantu benshi, ahantu hose Yesu yabari hari ibintu byinshi biba biriko birahakoreka, hari ibitangaza byahakorekera, abantu bakamwiruka kari benshi, abantu bakamurondera ari benshi, abantu bakagundana, kuko igihe cyose aho Yesu yagenda abantu baba biteze kugira ibintu bibereka Imana. Ariko kandi ndashaka kuvuga ngo muri uko gukurikira Yesu impamvu z'abantu ntizari zimwe. Nico gituma ngomba gushimikira uno musi muri kino gitondo kuri kino kintu, kuko impamvu zacu zo kuza ngaha ziba zitandukanye. Ibidutuma tuza mu nzu y'Imana, ibidutuma turi regulier mu nzu y'Imana, ibidutuma tuba ngaha birashobora kuba ari ibintu bitandukanye. Ndashaka kubabwira yuko Satani nta kintu na kimwe kimukanga mu bintu bijanye n'ibintu byose dukoreshwa canke dukorera mu mugenzo. Umugenzo ni kimwe mu bikoresho Satani akoresha kandi bikatwononera kandi bikadutuma duhusha ico Imana iri kirakora. Uyu murongo utubwiye ngaha kuri umurongo wa 17 haravuga ngo birashika ngo muri iyo minsi aho Yesu yari karigisha ku murongo wa 17, kandi ngo abantu bari bageze gute? Abantu bari baje kumuraba bavuye ahantu henshi. Ndashaka mu Marc iki kintu kuri verset 17. Havuga ngo abantu bavuye i Galilaya, abandi bavuye Yudaya, abandi bavuye Yerusalemu. Urumva ko abantu bari baje kumuraba bava partout. Abantu bari bafise inyota. Mwibuke ko Yesu atagira publicité. Mwibuke ko Yesu atagira statut y'igikorane. Haleluya. Mwibuke Yesu yuko ataposta aho ibikorane vyiwe biza kubera. Ariko de bouche à oreille abantu bagakurikirana bakamenya ahantu hari abantu bakirukanka, kandi muri ayo makoraniro yose Yesu yamye agenda agira ivyo akoze. Ariko biratangaza iyo turiko turasoma Bibiliya ukabona Yesu mu bintu vyinshi yagiye akora, hariho abantu bake afise ivyo yakoreye kurusha igitigiri kinini yaca abantu bahari. Ugaca bibaza ikibazo turone nikihe gituma hari abantu bamwe bakogwa ko abandi ntibakogwe ko, kandi bari muri assemblée imwe canke bari ahantu hamwe canke bakoraniye ahantu hamwe. Bibiliya itubwira ijambo rikomeye, ivuga ngo abantu bari bavuye Yudaya, Yerusalemu, Galilaya, bavuye hirya no hino baje kumumviriza. Ako ndashaka munote iki kintu cavuzwe kuri umurongo wa 17. Haravuga ngo
yari kumwe nabo iminsi yose. Haleluya. Hein? Le Seigneur était là pour les guérir. Yesu yari ahari kugira ngo abakize, ababohore, yari ahari kugira ngo akore ibikorwa bifatika. Icamutumye aza aho hantu nuko yari afise ibikorwa agomba gukora mu buzima bw'abantu, yagomba kubakiza, yagomba kubabohora. Haleluya. Rero abo bantu benshi bari aho, ariko quoique ils étaient présents, Bibiliya ivuga ngo Yesu nawe yari ahari ariko arabakiza. Nukuvuga ngo présence yiwe ahari igihe tumuhaye ikazi, igihe tumwiteze aba ariko arakora. Urashobora kuja mu gikorano ukavuga uti sinahezagiwe, urashobora kuja mu gikorano ukavuga ati je Imana ntihankozeko, aho ugasanga uwo muntu mwicaranye wowe yakozweko kandi yahezagiwe. Nikiye kidutandukanya mu makoraniro yacu igihe twaje guhura nk'uko, ariko bamwe bakagira ico bakiriye abandi ntibagira ico bakiriye. Sinibaza yuko ari volonté y'Imana yuko utagukora ko canke kudahura na wewe, ariko kandi Bibiliya iradushinga intayo yuko igihe cyose yo tuje imbere y'Imana hari ikintu twakira, hari ikintu gikoreka. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya rero ivuga ngo Yesu yari ahari ariko arakiza. Ndashaka kuvuga no musi muri kino gitondo ngo ukubaho kw'Imana kurafise inyungu. La présence de Dieu il afise des bénéfices, il y a des bénéfices dans la présence de Dieu. Igihe wibagiye yuko hariho inyungu mu makoraniro yacu, niho amakoraniro yacu atangura gucika routine, atangura gucika ikintu kitagifise ubuzima, kandi ugasanga hariho na esprit ya distraction mu buzima bwacu canke gusamara, kuko ugiye kubera ugiye biri muri routine yawe, ni gahunda mu zindi waje. Ako ndashaka ubone muri iyi nkuru y'uyu muntu canke y'aba bantu ingene bari bahari. Bibiliya ikatwereka provenance yabo n'ubwinshi bwabo, ngo aba bantu ngo bari benshi mu buryo twasomye, ngo aba bantu bari benshi gushika naho byari bigoye ko umuntu ashobora gushikira Yesu. Ngo bari bicaye bagundanye ku buryo bitari bishoboka kubona Yesu canke kumushikira. Urabona ukuntu mubananye, urabona ko bitajanye na covid. Nico gihe abantu bari babananye uko nyene mubananye, siko? Ariko mumbabarire je ndakunda kuja mu bicapo nk'imvira. Aba bantu bari bashaka kubona Yesu, aba bantu bari bumvise aho Yesu ariko arakoranira, bafata amabisi, bafata ingendo, bafata ingamiya, bamwe bamuravyibuka bafata n'ingendo z'imisi kugira ngo babaho hantu. Barashaka guhura Yesu, barashaka kubona Yesu, baricaye ari benshi bariko barasitana uko uravyumva, ku buryo hari abicaye imbere, hari abicaye inyuma, hari abadashaka ibintu bibasiga bicaye imbere, hari abicaye hehe, hari abacerewe, hari abashira abandi kuri press. Nyaruka tugende, urangene twacerewe, waza konza kuronka ikibanza tuza kwicara he none. Ejo bundi narahuye n'umuntu muri restaurant ari muri vacances, ariko ngira reka aracokoza muri mwebwe ba rivage, acarambarira ngo dimanche tuzoba turi kumwe ngo nzoza kwifatisha ifoto. Urabona igihe abantu baza mu buryo bwinshi. Hariho ngaho umuntu ngaha yaje ngaha anya yaje kuraba Yesu, ariko aratekera umutwe akadada kari ngaha, ariko aragatekera umutwe, ariko arakarondera, karasenga, kavuga mu ndimi, nawe ariko aragerageza gukabuta ibi bintu akunda nibiki yaje. So abantu barashobora kuba benshi, bazomica tuni kwereka iwacu umunsi muri kino gito. Yakubwiye gute na mahoro? Naho yakubeshe nta problem. Yesu ashimwe cyane. Ako ndiko ndashaka kuvuga ngo aba bantu baraje ari benshi cyane ku buryo utashobora kuronka ahantu uca kugira ngo ugire gute. Ariko Bibiliya itubwiye ngo aba bantu bari bazanye umugwayi, aba bantu bari bagiye inama, aba bantu bari bagize iciyumviro, baravuga bati umugenzi wabo yitwa reka ndamwite na Keredo. Uko uravyumva ari abantu tubona Keredo, reka ndamwite na Keredo, arabatereka na Keredo tumutware mu rushengero. Kuko na Keredo amaze imyaka myinshi agwaye, ari ku gitanda ntavyuka, n'umudependant, bagomba kumufashiriza ahari. Ntidushobora gutereka tumutware ku rusengero kuko Yesu no munsi niho ari. Aba bantu baravuga gute? Aba bantu baragenda hamwe, aba bantu bariyemeza kuja hamwe. Bibiliya ivuga ngo baramuterura, yari ku nderuzo. Kugira ngo abantu bamuterura ari ku nderuzo, no kuvuga ngo ni engagement y'abantu bane, umwe wese yari disponible, umwe wese yarumva ko agomba kugira ico akoreye uyu muntu.
umwe wese yarumva yuko reka basi nanje nemere aturemere ariko tumutware, kuko uno munsi Yesu ari mu gisagara, Yesu ari around. Baravuga ati reka rero tumuterure tumutware turabe yuko yomukiza, kuko muri bo bari bafise ukwizera yuko nibashika ahantu Yesu ari baza gukira. Ndashaka kugufasha kwimvira kuri kino kintu. Iyo uje muri présence y'Imana uba ufise ico witeze kimeze gute. Bibiliya ivuga ngo tubayeho mu kugira ico twiteze. Ejo nababwiye abantu bari muri mariage, iyo abantu ataco bagifise biteze, ni kijya gihe ubona umuntu yiyahura. Burya imwe muri cause ya mbere ya suicide ni manque ya attente. Umuntu atafise ico yiteze ntaba yumva ko agikwiye no kubaho. Ikibatuma mwese ejo rendi muzozinduka mukaja ku kazi, ikidutuma dukora ivyo dukora twese. Aha mwese murafise ama projet, murafise ivyo mushaka gushikako, murafise ivyipfuzo, twese tubayeho mu kugira ico twiteze. Wodukuramwo ico kwitega, ico ari cyo cyose, tukabaho ataco twiteze kizobejo. Turatakaza enthusiasme y'ubuzima, turatakaza excitement dufise y'ubuzima, turatakaza ishaka dufise y'ubuzima, kuko ivyo dukora byose tubikora kuko tuba dusisho twiteze. Bamwe ariteze kuronka ifaranga riruta iryo yahorana, abandi ariteze celebrité, undi ariteze iki, ariko ubuzima bwacu mu birabe mu vyiyumvire ko tugizwe no kugira ico twiteze. Bisobanura ngo n'abantu bose bari muri iyi assemble baje kuraba Yesu Kristo, birashoboka yuko bari bafise ico biteze. Bamwe bashaka kumumenya, abandi baje kumutega imitego, abandi baje kumuraba utwo yigira, abandi baje kuraba ikindi kintu aza gukora, abandi n'aba spectateur babonye ibitangaza mu bikorane biheze baje kuraba ibindi bishasha aza gukora, abandi baje kwandika amajambo bazomureka ku barongozi yuko ari umugarariji, abandi bagize gute. Muri audience haba hari abantu benshi b'ubwoko butandukanye n'ivyimviro bitandukanye. Iki duhora tukivuga ko iyo turiko turiga no mu maklase yacu, duhora tuvuga ikibazo tugira igituma abantu bashobora kuza mu nzu y'Imana ntihagire ikintu bakira. Urashobora kuza gutya muri eglise ukaba waje dimanche, ukaba wagize gute, ukaba watonze ngaha, ariko ntihagire ikintu wakira, kuko mu buzima bwawe utigeze ugira préparation spirituelle. Hariho abantu bamenye impuzu bazokwambara dimanche kuva mardi. Hariho abantu bagenda kuyisonesha no kuyajusta, bonze bavyibushe bakayagura canke bakayigira. Hariho abantu bagira préparation corporelle yabo ya culte, bakitegura igihe kirekire, akabaza ibintu ibindi, bakabaza n'uzomutwara. Wihenze Pascal akagorora ya mpuzu akayiturira, igikorane kiba gitanguye nabi muhira, ikombira tangura. Ariko kandi kenshi uzoza gusanga, kuko dufise umugenzo wo kuva turi abana bato wo kugenda mu rusengero ku munsi wa Mungu, uza gusanga iyo tuje gusenga nta préparation spirituelle yabayeho. Ntituri conscient yuko tuje muri présence y'Imana, ntituri conscient yuko ibiko birakorwa byose bifise ahantu biza kutuganisha ku Mana. Hamuva muhira uvuga uti Mana uyu munsi uze kumvugisha, Mana uyu munsi uze kundungikira ijambo, Mana uyu munsi ndaje kuguhimbaza, ukiyumvira kuri culte yawe. Washaka kuburi ngaha uri umutumire bagutumiye, ariko mu buryo bwawe bwo kuba ngaha muri kino gikorane ukaburi ngaha kuko wagiza kigoro kugutumirwa n'umuntu wamuherekeje baje gusengera umwana, wamuherekeje bamupresenta kuri mariage, waje ngaho no munsi canke wamuherekeje gutyo gusa kuko aguma yensista, ariko wamara kwicara ngaha ukaburi muri attitude yo gupinga. Iyo uri ahantu ukaba ufise umutima wo guhinyura ibiriko biraba canke wo gupinga, ntushobora kwakira icimviro c'Imana. Iyo uri ahantu ukaba uje ufitaniye conflit n'Imana, hari igihe uca wumva umenga amajambo yose ariko aravugwa ariko aragucira urubanza, kuko waje utari réconcilié avec Dieu, kuko hari ikintu kana kubuzima bwawe buriko buragenderamo Imana yakuvugishijemo utari kuragendera muri obéissance. Waza mu gikorane ukaza wumva umenga Imana iriko irakwagiriza, ku buryo amajambo yose uza kumva umenga ariko arakwagiriza. Ndashaka kuvuga ngo hariho uburyo bwacu bwo kuza ahantu ntitugire ico twakiriye kuko tutari préparé. Ikindi nshaka kuvuga umunsi muri kino gitondo, kubera ko iyo mugiye mu maseminaire, kubera ko iyo mugiye muri formation, kubera ko iyo mugiye muri interview canke iyo ugiye kubonana na boss wawe akubwiye ndagukeneye, ugenda ufise aho wandika. Kubera ko iyo muje mu rusengero mutandika. Urabona ingene mumeze? Bamwe bameze nga? Uravyumva? Kubera ko mutandika. Ndashaka kukwereka attente y'umuntu uyibonera mu madetaye.
iyo uje mu rusengero uzi ko Imana iza kuvuga hama ukaba utafise aho wandika iciza kukubarira niyaza kukubarira ivyigwa bivugwa ngo muri 72 heures amasaha 72 amasaha 72 ni iminsi 3 mu minsi 3 95% y'ibintu ndiko ndavuga mu nzu mwavyibagiye mu minsi 3 bwira mu 95%. None utari kurandika icuri kurumva ko uruvuga ngo nahezagiwe ariko bakoze ngo wahezagiwe niki ugasanga ntaco wibuka iyo udafise aide mémoire iza kugufasha kuko ijambo ryose ritangwa rijanye na mise en application ijambo ryose wigishwa urafise ico uhamagariwe kurikorera cyane cyane ryari ryaguhezagiye no kuvuga ngo ni ijambo wakira avec une responsabilité kugira ngo ritambukiremo. None uzokwiyevariwa gute muri Novembre canke muri Decembre yuko amajambo yaguhezagiye wayatambukiyemo nimba udafise ikintu kiyakwibutsa nimba yaravuze akibwa nimba yaravuze agahitana n'inyoni canke akuma. Bibiliya iratubwira yuko hari imbuto zatewe zikibwa bisobanura ngo hari ibintu vyinshi Imana iduha bigatakara kuko tudafise ahantu tubibika kandi ivyo Satani biramwaranja yuko ducika aba auditeur oublié niko Bibiliya ivuga muri Yakobo abantu bumva bakibagira kuko kumva ni kimwe ariko kandi gutambukira muco wumvise n'ikindi. So iyo uja muri formation yo kukaza ugafata amanote ukandika ikintu cyose ariko ukaza mu nzu y'Imana ntiwandika ico Imana iri kiravuga ça veut dire yuko wewe waje mu rusengero ataco biteze ko Imana iza kuvuga ni routine. So ico twiteze kigaragarira mu madetaye y'ubuzima bwacu mu bintu bito bito. Ni kenshi ngaruka mu manote yanje canke nkabona ikintu umuntu yigeze kwigisha nkumva kiragarutse kiributse muhora mubibona no yo mugiye mu série de prière yanyu muramaze kubona yuko iyo mugarutse kwijambo mwize dimanche uca umva rya jambo usubiye kuri ryohererwa kubera iki kuko ikintu ugarutse ku bwa kabiri ugitahura avec une certaine importance iruta ukuntu wacakiriye ubwa mbere. Nico gituma Yesu n'abigishwa biwe nico kintu yakora yaravuga amajambo ntibayatahure ariko yagenda kwiherera ku musozi nabo akababwira ngo mwebwe mwahawe gutahura vyose akabasubiriramo ivyo yigishije bakabihabwa kuri niveau ya kabiri canke kuri level ya kabiri bigatuma bavyumva cane kandi bibafasha igihe uburyo yabivuze ubwa mbere abantu batobavyumvise. Bibiliya ivuga ngo ufise amatwi yo kumva yumve kuko Bibiliya ivuga ngo ufise amatwi yo kumva yumve ntiyashaka kuvuga ko abantu arabasuru canke batumva abantu barashobora kumva ariko imishaha canke impwemu yabo ntiyakira ico bumvise kikaguruka kikagenda. So Imana ivuga ko twumva si kuvuga ngo muranyumva neza nijwi ryanje no ariko n'urugezo rwawe rwo kumva ivyo ndiko ndavuga hamuka vyasimila spirituellement ukabironkera interpretation ukabigirira compréhension ijaye na application ukabironkera sagesse ya application kuko iyo umuntu ariko aravuga ikintu ntitucaplika kumwe kuko ntidufise karakteri zimwe. So iyo rero tuza mu nzu y'Imana dufise uko kwitega dufise iyo préparation y'umutima tugira amahirwe menshi yo kuhungukira kandi tukagwana no kuba muri ico kibanza kuko twumva yuko Imana yahatwubakiye kandi yahaduhezagiriye. Bibiliya yavuze ngo abantu ngo bari benshi bamurindiriye baraho bagize gute. Ndashaka no musi muri kino gitondo guserebra abantu badutumye tumenya Imana vraiment abantu batuzanye mu rushengero ndashobora kwimvira iyi team y'aba bantu 4 siko bose bavuga ati bana turamuterura turamushira ku bitugu bose bafise conviction bose atawunda cava ngo reka sha ivyo bintu ngo reka ivyo bintu shangwa ngo twovunikira ubusa ngo umutipe ngo yavunitse kuva kera ngo niko yavutse no yarashaka kujayo nabo barashaka kumujana. Iki nico bita association de foi aho mu buzima bwacu biri important kumenya abantu turi associé mu buryo bwo kwizera uri associé nande uri connecté nande ku buryo muri abantu mwiremesha mu kwizera muri ubu buzima burimo ama imprévu muri ubu buzima burimo intambara. Ejo hari umuntu yanyandikiye arambaza naho nta mwishore reka ndakwishore ni muri ngaha aranyandikira ambaza ngo nega pastor bigenda gute kubona acandungikira foto ya couple aravuga ati bigenda gute kubona couple nkiyi ikiri ntoya nziza umugabo abana hamadan kukazonye umupapa arapfuye none kubera ko Imana ibigize ibi bintu
Ako ndashaka kubabwira ngo mu buzima bwacu duhura n'intambara zitandukanye n'ibigeragezo bitandukanye kandi bigomba gushika kuko twe tutari eternel kandi n'igihe cyose tubuza abo dukunda bitwibutsa iyi dimension eternelle bitwibutsa yuko ngaha naho tuhiyemvesisamo siyo destination yacu final bidukundisha aho turiko turaja kandi bitwereka yuko nimba ata logique tubona mu bishikiye muri iyi famille nuko hariho logique muri dimension eternelle canke iri spirituel ituma tumenya ngo uko biri kose twese ngaha turafise exit muri iyo torute y'ubuzima mwese murafise aho muzoca musohoka kandi igihe uzosohoka bizotubabaza nande ninasohoka muzobabara ariko twese tuzosohoka ariko ibi bitwibutsa yuko ngaha si wacu ariko muri uru rugendo rw'ibitugwanya biza dushobora gupfisha dushobora kugwaza dushobora guhomba dushobora kubona ibyacu bihiye nikihe kiduprevena kugira ngo nitwiyahure canke nitwishire kwa kagozi canke nitudeprime mu buryo buri exagéré nuko rimwe na rimwe mu buzima bwacu tuba dufise abantu turi connecté par la foi. Ndashaka kutumirira gukontrola cercle ya influence yawe abantu bakwegereye ni bande abantu muganira ni bande abantu muhuza ni bande nivyo turashobora guhuza kuko dukunda gutwenga ariko kandi odela y'ivyo bintu abantu muhuza ni bande bagufise ko influence yihe mbega mu gihe gikwiye bazoshobora ku apprécier besoin yawe hama bakwikorere baguterure bakuvye ngo tugutware muri présence y'Imana kuko muri présence y'Imana hariho bénéfices baravuze ngo Yesu yicaye hajya ahantu kandi ari karakiza hariho grâce yiwe yo gukiza uravuga ati certainement ko nawe biza gukoreka reka tukwikorere Bibiliya nitubwira amazina yabo Bibiliya nitubwira ibirometero bagize ariko kandi Bibiliya iratwereka abantu bari bafise umutima wo kwitega Imana baraza bararondera aho binjira barahabura ni nkuko tuvate bo kwinjira hari nyuma bakabura aho binjira protocol ikabwira ati muri mubona ko ahantu huzuye sohoka have bosi yo ngaho nivuga gutyo onye sohoka have gira gute ubona ko hinjiye ukabona undi agira gutya undi akandikira undi kuri WhatsApp ngo baranga je ngo ntuze yanyinjije ngo naronse kibanza uravyumva namaze gushika je nicaye imbere bien ndabona agacagira naka video agaca sharinga yo ngo wicaye ahantu habona ngura ahantu heza ibintu byashushu ndakagerageza guca mu gute none ko tuzanye ikimuga kuri ivyo bimuga ngahe ibimuga byazindutse ikicacerewe ukura vyumva ariko bakarondera ahantu baca mugerageze kuraba ko barondera ahantu baca ariko hari abandi bagangi bicaye imbere ya Yesu Kristo batazi uravyumva batazi n'uwo ari we Bibiliya yatubwiye ikintu ciza ngo uravyumva ntibari bazi n'uwo ari we ariko kandi bari bahari kandi bavuye kure ariko bamwe bahari pour lui tendre des pièges ariko ndashaka uno munsi kwa apprécier abantu batuzana mu gakiza abantu badutumbereza mu nzu y'Imana abantu bavuga ngo ntitwijana abantu imiduga yabo itajigaragara bakoze igishoboka cyose ngo hagire uwundi muntu bazana abantu bakoze igishoboka cyose ngo ntibavuge abantu batumira bakarsela bakashishikara agasenga akavyisonzeshereza agatumira ngo ndagutware reka nabwirega abantu b'Imana ntushobora gutumira umuntu avec insistance kiretse uzi ico hakura ariko iyo nawe watacu usanzwe uhakura nta effort ugira yo kuzana abandi kuko nawe ubwawe ntuzi n'igituma waje sibyo abantu b'Imana ariko no munsi birahinduka mu izina rya Yesu Kristo Yesu ashimwe cyane jambo ry'Imana ntiriducira imanza kijambo ry'Imana ritwereka the next step haleluya aho turiko turaje ibikurikira ibikwiriye aba bantu baramuteruye baramutwaye barabuza aho baca Bibiliya ivuga ngo bamucishije hehe bamucishije muri je mpora nimviriye image mwese nzi uwo basaba mwebwe ngaha akavuga ati ndaguha no miliyoni w'idolari ni muduza umuntu ngaha mu mabati Yesu ari kuri podium hama muze kuduga mu mumanukirize ngaha anya akaguha ati $1 million abantu bakundi kashe Yesu ashimwe cyane nanje reka nitabire amina Yesu ashimwe cyane haleluya $1 million ni mu muduze mufise iki ariko binumva byorosha ariho bamwe baca babanza oya nibishobira baramudepoza hasi baramukubita kwikamba basi ariko dufate ko bakoresheje n'amakamba sivyo ngerageza kora exercice mwimvira ingene bamudugisha ariko kandi Bibiliya ivuga ngo baragira gute baramuduza ndiko ndashaka kubereka aba bantu akigoro bariko baragira kugira ngo bashike mu gikorane igihe wewe impuzu bayigoroye nabi canke bataraheza kuyishona uca usiba hari abantu muramvuga hari abantu bagongana n'isazi baje kuri eglise bakagonga isazi gaca asubira mu mirongo isazi yangonze gaca bihagarara uravyumva
abandi nyene bagira genre borinde leo taenda ku kanisa wala sitaenda uravyumva akabara decide kugenda sivyo uwundi arabati mbega ku mafoto ya dimanche nane nambaye impuzu zihe akabona nta zindi zishasha afise akabona abantu bazimenyereye agaca siba akavuga ati ivyo byose Chantal from Sweden azondungikira agakanzu dimanche prochain ya dimanche nzogenda yirungike ariko ndiko ndashaka kukwereka ibintu twamaze kumenyera abandi baragwana kugira ngo bashobore kubibamwo kugira ngo bashobore kubishikamwo kugira ngo bakore igishoboka kugira ngo babe aho hantu. Yesu ashimwe. Mbega abantu muri Amerika muri ngaho no munsi mwaje gusenga Yesu ashimwe. Ko muri bake Yesu ashimwe. Ariko nk'ubunya mwebwe uwo bahanga gasarere ka $70 mukoze dimanche mugaronka ga $70 ka dimanche n'aka samedi ka 72 ça fait 140 siko uravyumva wibaza ko abantu benshi bosenga hari abosiba kubera iki kuki ikintu utarabona ico kikumariye biroroha kukidepoza uronse ikindi bibaza ko gifise ico kikumariye. Ariko Bibiliya ivuga ngo aba bantu baraduga. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu baraduga. Ico nshaka kuvuga ndagomba kuvuga ngo uyu munsi muri kino gitondo ntimukemerere ko ama circonstance alimita action zanyu. Hari igihe tuba dufise ivyitwazo vyo kudakora ikintu, hari igihe tuba dufise ivyitwazo vyo kutaza mu rusengero, turafise ivyitwazo vyo kutaba mu bandi, turafise ivyitwazo vyo kutagenda mu bintu bigaburira ya mpwemu yacu, kandi ugasanga abantu bama bafise ama excuse. Ndashaka kuvuga ngo nimba ari abantu ba mbere mpora mbona muri Bibiliya bari bafise ama excuse menshi yuko utaja gusenga, bari aba bantu bari guca babwira wa mukozi wa muntu agwaye twamwisende na keredo, bari guca babwira na keredo ati na keredo protocole yanse ko twinjira twabuze naho duca na keredo twagerageje. Basi rero turindirire ngaho kwibarabara, peut-être Yesu ni yasohoka araza kutubona ko rafa pasi yarabonye naka na hirya ejo yarabonye naka, ari gihakorera n'ibitangaza hanze ntari limite muri church, arakora ibintu tumutegera ajya kuri parking. Nibaza na keredo harera batoya dutegeza kumubona nimugira ibisho undi nabane ateko vima reka twiremesha. Ndashaka kuvuga uro munsi muri kino gitondo ntukemere ko circonstances z'ubuzima bwawe zilimita action igihe uri kurarondera Imana. Aha mwese mwari mufise impamvu zo kutaba hano hantu canke kudakora ibyo muri ko murakora, ariko kandi ikidutandukanya rimwe na rimwe nuko bamwe iyo afise icyo ashaka kandi akabaza icyo ashaka ukwizera kuramusunikira gushika ku cyo ashaka kuko afise icyo yiteza agomba kwakirira aho hantu. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Hari igihe ushikamo mu buzima, hari igihe uba mu kibanza mu buzima, namwebwe muko murankurikira na kuri internet ndabivuge, hari igihe ushika urimutse wimukiye muri Canada, ushitse muri Octobre, ushitse hakanye, ntuza aho bisi bazifatira, harakanye, uratinya imbeho, uratinya no kuzimira kuko utazi ingene baja hehe bataja ku rushengero. Ugasanga ivyo bintu byarakublotse aho gurinza umara n'imyaka 3 utaraja ku rushengero uri kuri live. Ndashaka kugira ngo va kuri live imyaka 3 ni myinshi, genda urondera aho koranira n'abandi. Yesu ashimwe cyane. Kandi bagenda ntuzimira hajya baragira 911, yes, and you call and you bakaza bakagutabara vrema. Ariko kandi ndashaka ngo ntimukemerere ntimukemerere impamvu zitubuza kwakira icyo Imana iri kirakora, ntimukemerere impamvu nka bene izo zitubuza kwakira. Nimba tuzi yuko hari icyo twakiriye mu gukorana, Bibiliya ivuga ngo aho babiri canke batatu bakoraniye nzoba ndahari. Ni Imana iba muri presence y'abantu benshi, ni Imana iba muri presence yawe uri mu cumba cawe, ni Imana ifise grâce muri double option. Iratubwira ngo twiyugarane mu cumba dusenge, iratuvugisha, ariko iratubwira ngo nitwakorana ico tuzopfundika kizokoreka. Ni Imana ivaloriza la foule, kandi ni Imana ivaloriza relation personnelle iri particulière. Ariko ndashaka kuvuga ngo ntukemere ama pretext Satana azana ngo naravyaye. Hari umupastori yigeze kumbaza muri Canada, arambwira ngo sishaka ko offensa communauté yanyu y'abarundi, ariko ndashaka kumbaza mbega mu mico yanyu yo muvyaye ibintu bigenda gute? Bigenda gute? Aravuga ati jewe mfise muri eglise communauté zose, abagore bamwe bamwe muri Afrika n'ahandi baravyara isomene imwe bagasiba, somene ya kabiri bagaca baza muri eglise, bamaze 2 semaines bavyaye.
ariko ngo vo burundeze iyo baronsa abana yo bamara 6 mois à la maison kandi ukuri muzore mudufasha. Hari abantu bazana abana tukabasengerwa sanga ivyana vyaravyibushe, ibana barabaye abagangi. Ndabasavye, Bibiliya ivuga ngo Yesu bamutwaye mu rusengero le 8e jour. Reka rero kubatevya iyi vaccin irihutirwa ifata imbere y'izindi vaccin. Yesu ashime ca mukituvyara utwo tubebe mutuzane tubuterure. Hari n'igihe nsengera abana nkaja mu muhemu cane, ako nugurura akajisho gato nkabona abateruye abana bako barangira amagrimase. Hewe hari abateruye abana b'abagangi, uravyumva barambiye muhira baje mu rusengero bagira bakwiza ibi 8 mois ibi 9 mois. Why? Kubera iki? Kuko ibintu byose bishoboka kuba kugira ngo nitugende umenga biri bienvenue, ariko kandi ndashaka kugira ngo hajye usiba hariho abamena amabati kugira ngo bahabe, kuko bafise ico bashaka kuhakura, kuko bafise ico biteze. Yesu ashimwe cyane. Ibi bavyita kwizera igikorwa c'Imana, ibi bavyita relation spirituelle iri vivante, kuko biroroshe yuko idini rigutera kumva ibintu byose bisigaye ari bisanzwe. Bwana sifuwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu aramanuye, arabonye yumvise bako baradoda bariko baragira gute, ukura vyumva kandi peut-être Yesu yari live. Wana nkuzana umuntu ngaha anya vraiment ukura vyumva ibintu byose biba biri anya hari ama technique menshi, ahanyene hari ama protocole menshi, ibintu nyene birakomeye. Ukazonye umuntu bako baramumanura, bariko baramumanura, ndibaza ko protocole yavuze ngo kuri Turkina bumvise hari aho ujya muntu yaduze gute gena mu manure gena mu mukwege, abandi bakiruka ka trotari yamaze gushika, bibaza ko Yesu aza kuvuga ngo ibi bintu protocole yakoze nibiki. Ariko Yesu ngo ahindukiye araraba ujya muntu araraba ibintu bako baragira bati be ibintu bikakabona buno sinzi ndigene bamanutse ambo, ariko sinzi kujya mutipe baramuziritse ama ceinture de sécurité hama baca baramanura gutya bamurungika wenyene. Yesu aravuga ngo sinaye bwabo no kwizera kungana gutira, aravuga ngo ndaguhari ivyaha vyawe. Yesu ashime ca ivyaha vyawe urabibabariwe. Nta skandale ihari iyo turiko turarondera. Haleluya. Iyo umuntu ari kararondera wowe utari kurarondera uzobashoke na manière yiwe yo kurondera, ariko umuntu ari kararondera Yesu ashimwe ni wazi cyari kararondera akora ibishoboka vyose. Ariko bene abo bantu barondera muri ubwo buryo ba challenging imitima yacu yuzuye igikonyozi, tukibaza ngo mbega jewe ndacanyotewe Imana kuri rujya rugezo ku buryo nogira makrobasi angana kujya kugira ngo juste Imana inkoreko. Yesu amubonye aravuga ngo ivyaha byawe urabibabariwe. Yesu ashimwe. Ujya mutipa arakira, hama ya auditoire y'abandi bazindutse bafashe intebe z'imbere ngo none ngo umuntu ngo ninde gwakiza ngo umuntu ngo arashaka kubabarira ivyaha. You see, bari muri eglise ariko nibo ba mbere batazi uwo ariko barumviriza. Nabubahwa n'aba docteur de la loi ariko ntibazi uwo baje kuraba, ariko bawunda mugaye mu iratarinjira no mu rusengero arazi uwaje kuraba, arazi icyo ashobora gukora, arazi icyo ashobora kumwakirako. Ariko abandi bariko baranaliza ngo mbega ngo bibashoboka ko c'est possible, c'est kubera iki? Kuko iyo utari muri attitude yo kwakira uba muri attitude yindi yo gukritika, ugahusha ugatakaza ico wari guhabwa. Igihe Imana iri kira visit abandi, igihe Imana iri kira kiza abandi, wowe ubuzima bwawe bwasambutse ntaco wahakuye. Kubera iki? Kuko nturi mu mutima wo kwakira. Urazi ivy'Imana ariko ntuzi Imana. Haleluya. Ubonera Imana muri Ancien Testament ukamenya ko atamuntu ashobora gutanga imbabazi, ariko ntuzi ko Imana yazanye version shasha ubwayo yiyiziye. Jambo yabaye umuntu aza hagati muri twebwe, afise uburenganzira bwo gutanga imbabazi. Haleluya. Turakeneye yuko abantu baba mu nzu y'Imana baba bazi nature y'Imana, baba bazi akamere k'Imana, baba bazi ukwera kw'Imana, baba bazi les vertus de Dieu, kugira ngo bashobore gusezisa ico Imana iriko irakora. Kuko hari ibintu utazohabwa udatahuye uguhagaze imbere, uri karakuvugisha, uri ngaho wariwe utamutahuye, hari ibintu utazokwakira. Ariko abahishuriwe bava muhira, Yesu ashimwe cyane. Aba nubwo atakibanza baronse revelation yarabaciriye inzira. Yesu ashimwe cyane. Bituma bakogwa ko n'Imana, bituma bahurura n'Imana, bituma ibintu bikoreka kuko batemeye yuko circonstances zibetufa ngo zibabuze gushika kuca Imana iri kirakora ku buzima bwabo. Ndashaka kuvuga iki kintu bantu b'Imana. Twese ngaha mu situation tuba turimo turafise contexte twisangamo, turafise ama situation twisangamo. Urafise ibihe uzokwisangamo mu gihe kiri imbere bizogutuma udeconnecta na communion yawe n'Imana.
ariko ndaje kukubwira ngo ubu buzima tubayemo ntidushobora kwiha luxe yo kwidekonekta na communion n'Imana. Ntidushobora kwiha iyo luxe yo kureka ivy'Imana ngo cankwe ubusabane bwacu n'Imana ngo bube ibintu temporaire, dukora rimwe na rimwe canke dukora rimwe mu kwezi canke dukora ukunuku. Oya, dufise ubuzima burimo ibitugwanya vyinshi ku buryo twebwe nta handi hantu victoire yacu iri atari mu kuba haleluya muri uku kwizera no kwitega Imana, kandi no kumenya ngo haleluya ni connecte nayo mu ma situation yanje yose. Uko circonstances janje zipresenta zibambi niko nanje ngira igishoboka kugira ngo Imana dushishikare kugira ubusabane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Iki kintu ndakikwingingiye ko muntu w'Imana. Valoriza hagaciro aho uhurira n'Imana, yaba mu cumba cawe, yaba waje mu nzu y'Imana, ariko nuze uri muri attitude yo kuvuga ngo Mana ndashaka ko duhura, ibikorane vyawe bizohinduka, présence yawe hano hantu izohinduka, na bénéfices uzobondera hano hantu izohinduka. Haleluya. Ariko kandi hejuru y'ivyo bika ivyo uri kurahabwa, bika amajambo y'Imana uri kurahabwa. Ndashaka kumera nk'uja kurangiriza kuri inkuru yo mu bami ba kabiri. Inkuru yo mu bami ba kabiri mu gice c'indwi kuva ku murongo wa mbere, ndasoma umurongo wa mbere no gushika ku murongo wa gatatu, wa kane n'uwa gatandatu. Ndashaka kuyikuramo icimviro nza kurangiriza ko haleluya abami ba kabiri, ariko Fiston adusomera ndavuga contexte y'iyi nkuru. Abami ba kabiri igice c'indwi ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu. Elisa aramwishura ati, nimwumve ijambo ry'Uhoraho, uko niko Uhoraho avuze. Ejo nk'aya mango kw'irembo ry'i Samariya ingero y'ifu inoze izogugwa shekeri imwe, kandi n'ingero zibiri z'ingano zizogugwa shekeri imwe nyene. Ariko intwazangabo uwo mwami yagenda yifatikiza yishura uwo muntu w'Imana ati, mbega Uhoraho nawe yotobora amadirisha mu ijuru, ivyo vyoshoboka? Aramwishura ati, uzobirabisha amaso ariko ntuzobijyako. Kandi hari abantu bane b'abanyamibembe kw'irembo ry'igisagara baravugana bati, ndigiki kitwicaritse ngaha kugira ngo tuhapfire? Tworamuka tugiye mu gisagara kandi hariyo inzara ingana icyo, twogwayo. Naho nyene nitwapfa kwicara ngaha n'ugupfa nta kindi. None rero nimuze twisabe ingabo z'Abasiriya, nibaduhangaza tuzobaho, naho nibatwica na kare kwari ugupfa n'ugupfa. Kuko Uhoraho yari yatumye haza mu matwi y'ingabo z'Abasiriya uguhinda kw'imikogote uko amafarasi n'uko ingabo nyinshi, bituma bavugana bati, erega umwami w'Abisirayeli yahereye abami b'Abahetsi n'abami bo muri Egiputa ngo badutere. Haleluya. Iyi nkuru mvuze contexte yayo, muri Israeli hari inzara nyinshi cyane, kandi muri inzara tubona muri chapitre 6 cari mu gihe ca prophète Elise, niwe yari prophète. Hari inzara ku rugezo naho abantu bagize ukumvikana entre eux, baravuga bati ko hari inzara tuzohora tujya abana bacu. Bagera ku gihe cyo kujya abana babo, kandi bagakuranya bakavuga ati, ejo nitwajya umwana wa naka, hirya ejo tuzojya uwuyu. Bakaba bararonse ibyo bafungura. Ni bicapo bigoye no kuja kuvyiyumvira ko siko. Bibiliya iravuga ngo umugore umwe baramubwiye kujya umwana arabikora, ariko hageze ko bajya umwana wa mugenzi wiwe acaramunyegeza. Umunsi umwe ngo umwami ariko aratembera ababajwe n'inzara, acahura n'uyu mugore. Umugore amubwira ati, mwami mfasha. Umwami aramubwira ati, ushaka je ndagufasha iki? Aca mubwira iyo situation. Twarumvikanye ko tuzojya, warubiziga abantu b'Imana, hariga abantu biro tuva bari muri situation gushika naho rimwe na rimwe n'ibintu ubivuga nk'ibisanzwe, ariko umuntu avyumva kumva mbega ko ibintu uriko urabivuga nk'ibintu. Hari igihe ingorane,
hariho igihe ikibazo gicika igisanzwe niyo tukidekriva, rimwe tukanakidekriva ata n'amosoza gikoroka kuko terema turakibayemo. Ndiko ndashaka kuvuga no musi muri kino gitondo ngo hariho ibintu vyinshi bitumbereye mu buzima bwacu kwetufa impwemu zacu bifatiye ku byo tuba turiko turacamo. Ako ndashaka kubabwira yuko igihimba Imana ikoreramo mu buzima bwacu ni igihimba cyo mu buryo bw'impwemu, kandi no mu buryo bw'umushaha, mu buryo bwa ame yacu. Imana yaraduhaye amasense aya anya tuvuga, kubona, kumotegwa no kugira gute. Turi abantu bafise intuition. Hari ikintu Imana yaprashije mu muntu wese ngaha muri mwebwe, ushobora kugira ikintu wiyumvamwo, ushobora kugira ikintu ufiringa abandi bantu bataba bariko baracumva. Iyo uri umuntu ufitaniye imigenderanire n'Imana, Imana izokoresha n'amasanse yawe, Imana izokoresha iyo capacité ya intuition yawe ku buryo intuitivement parlant ushobora gusanta. Ngira bagira musi muri kino gitondo ngo Imana yarashize amayira yayo mu mitima yacu. Yesu ashimwe cyane. Imana yarashize inzira zayo mu mitima yayo. Bwana sifuwe sana. Igihe Yohane Batista avuga ngo nimutegure inzira y'uhoraho, ntiyavuga inzira kuri sol géographique, ariko yavuga ngo mutegure inzira, yari attitude y'imitima yo gutegura uruja n'uruze, no gutegura communion, no gutegura échange hagati y'umuntu n'Imana, kugira ngo iyi trafic kandi iyi nzira ishobore kuba ari inzira nyabagendwa, aho Imana tuyiza ko nayo ikatuzako. Iyi relation iri important. Ariko shengero ry'Imana no musi muri kino gitondo ariko ndabavugisha, ibi si ibintu byo muri groupe, si ibintu tudesida hamwe n'abandi, si ibintu turinda kudiscuta hamwe n'abandi. Umuntu wese ngaha muri mwebwe, Imana yagushizemo umwana wayo mu bushobozi bwa mpwemu yera, uri ingoro ya mpwemu yera, kandi Imana irafise ibintu intuitivement ishobora kugukomunika bijaye na wewe utarinda gukonsulta abandi. So iyo utari muri communion, iyo capacité Satan arayikoresha, agakoresha amasanse yawe kurongorwa n'ibirongoye abandi bantu. Niko Paul avuga mu Banyefeso ngo natwe ico gihe twarongorwa n'ibirongoye abandi bose, n'impwemu mbi z'ahantu ho mu kirere nizo zaturongora. Ariko Imana imaze gufata controle y'ubuzima bwacu, niyirongora ubuzima bwacu kuko ifise amayira mu mutima wacu. Aba bagore bararize, aritura umwami nawene ararira. Bibiri bivuga ngo umwami nawe acambara amagunira aritabura, akaravuga ati ndi kubereka ibintu uko biraba, kubereka ibirondera je uzasica umwami yaciye akora. Umwami yaciye avuga ngo tuje kwica Elisa. Tuje kwica Elisa, mwice, kuraho, kuko yabonye situation, yibuka yuko iyo situation ari Imana yabahanye, aca yumva yuko umuntu wa mbere ari ukwiyataka ko ari umukozi w'Imana, kuko ni wa represente Imana. Acara tuma umukozi wiwe ati genda umwica. Muri iyi chapitre twasomye rero bitanga urujya mukozi aze kumwica. Waze Elisa nawe ikintu yaciye avuga ngo ujya mukozi aje kunyica nimumwemerere ko yinjira mu bloke, kuko umwami ari inyuma yiwe aramukurikiye. Je nshaka kudiringa n'umwami. Umwami ahashitse, Elisa caravuga ngo ejo mu gatondo, Yesu ashimwe cyane, aravuga ngo ejo mu gatondo ifu izobigugwa urufaranga rumwe. Ejo mu gatondo ngira bibajije ngo hagira torokerere ngahagira cahunga. Uravyumva? Protokole y'umwami acara ariyadukiza nawe naravuga ati ejo abantu bakurikirana ibintu bya bourse iba ibeshejweho na speculation. Ingano zirashobora kuzimba mu mwanya muto kubera ingwano muri Ukraine, kandi abantu bagifisa amastoke. Kubera bourse ntikorera kuri stoke zaheze, ariko bourse ikorera kuri speculation. Iyo bantisipa ko ikintu kigiye guhomba canke kigire gute, valeur yacu iraduga canke ikamanuka. Aha rero Elisa yaravuze ikintu kuri bourse coca gituma abantu bagurisha canke bagurisha ama action abari baraguze ifarini, bacumva iyi profesi ya Elisa ngo ejo mu gatondo bizoba biguguko. Nukuvuga ngo abafise ama stock ifare ko baca badandaza ama part yabo bakayikurako, kugira bafete ntibibahombere ko kuko bigiye gutakaza valeur. Igihe babigura bitahari byari byaduze valeur, ariko bigiye guhomba ifare kwekura ama stock no kudandaza amafaranga yabo ku isoko. Uyu mu protokole w'umwami acavuga ikintu gikomeye, aravuga ati umviriza wowe uri umusazi, naho vyogenda gute ivyo bintu ntibizopfa bishobotse. Warubizi abantu b'Imana, iyo umvise ijambo ryo kwizera ndagutumirire kandi ndaguhanura uzohora uhora.
Elisa yavuze ijambo ryo kwizera ateje ivyo kurya bizoba bihari muzobijya mubure naho mubikwiza. Uwundi na wene arabira muri context barimwo economique y'inzara niki aravyevariwa na logique akoresheje logique yiwasanga nibishoboka yuko ejo mu gatondo ivyo vyo kurya vyogira gute. Ako ndaje kwagiraga abantu b'Imana uru rugendo turimo ibintu byose ntibifise logique, ibintu byose ntibishobora kuba démontrer, ibintu byose ntibisuiva cours des choses. Iki nico kintu bita miracle, igitangaza. Iyo bavuze igitangaza no kuvuga ngo ni ikintu scientifiquement parlant, économiquement parlant kidashobora kuba démontrer, kidashobora kuba prouver, nigwito bacita igitangaza. Elisa yaraje kuvuga ijambo ariko uyu mugabo agira amahirwe mabi yo kuvuga. Achagira commentaire kuri parole ya foi, ariko kubwo kugira commentaire iri contraire ya parole ya foi, Elisa aramubwira ngo uzobibonesha amaso bitanguye, abantu bose biruka nka gutora ivyo kurya, ariko umwanya uzobukibonesha amaso wowe uzocupfa ntabyo uzojyako. Iyo tudatahura ibintu ni vyiza guhora. Bibiliya iratwereka abantu babiri, Mikali ntiyavyaye kubera kugira commentaire kuri action ya foi. Uyu mugabo yarapfuye kubwo kugira commentaire kuri parole ya foi. Ico udatahuye ugihore wihorere kuko ni wanahora uzobukize, ariko ukagira ico kivuze ko rimwe na rimwe ushobora kwisangara wowe wikwegeye akaga kuko ijambo rirungitswe mu kwizera nta consideration nta analyse scientifique riba rikenewe kuko rivuye mu kwizera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ariko ico nshaka kurangiriza ko nza guheza inkuru ndashaka mucumve neza. Ndashaka ndabafashe kubona ingene Imana ikora ibintu byose umenga nitombora. Reka ndabaha akarorero. Elisa umwami ariko aratembera ngo kuri clôture ku nzitiro, ariko araraba igihugu ciwe, akararaba abantu biwe, ariko aratembera. Umugore aramubwira umwana wanje twara muri yejo, ariko ubundi aranse ko tumujya mumubwira muzane tumujya ando tretereme ntavyo kumunyegeza turamujya namuzane. Umwami yumvise ivyo bintu agize reaction. Ako ndashaka ndabereke uru rukurikirane. Umwami agize nimumfasha. Umwami agize jewe ndi Imana. Ahubwo tuje kwica Elisa. Bagiye kwica Elisa. Elisa na wene avuze ngo ejo ivyo kujya bizoba bihari 24 heures vimaziroshe kurinda n'umuntu aguheraniye akakubwira ngo ejo murazi ko muca mwihangana, n'abatihangana akubwiye ejo ucurindira n'est-ce pas? Ejo ivyo kujya bizoba bihari. Okay, none hagati y'ijambo Elisa avuze n'ico Imana igomba gukora hagomba ko intervenir. Ndashaka uno munsi ndababwire ngo twebwe Bibiri ivuga ngo dukorana n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mu vyimwe hagomba kubaho collaboration. Yesu ashimwe cyane. Elisa hari abantu bo muri Bibiliya bantangaza. Muri Bibiliya abaprofete bose bavuze ikintu bavuga ngo ni kuhora hagize, ariko vyama bintangaza ingene hari abaprofete bavuze ikintu ariko ntibashire ko signature ko ariko Imana ivuze. En d'autres termes bari muri communion ku buryo bashobora kudeclara ikintu hama Imana ikakigirira ico no kwita backup. Backup murayumva? Mu pianiste ngaho, umupianiste canke munyakirize piano imwe ngaha munyakirize na pedale yayo. Yesu ashimwe cyane. Mbwira abantu b'Imana backup icarico. Yesu ashimwe cyane. Elisa aravuze ijambo ariko uhoraho akeneye gute? Uhoraho arashaka ku uhoraho agira riherekeze. Imana muri laboratoire yayo nayone ngomba kwimvira ingene rijya jambo ijya komplisa. Bona sifuwe sa aba pianiste bari muri toilette. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amina. Urashobora kuvuza piano ata pedale ukavuza do sans pedale. Yehe volume ikwiye ari abantu bataze aho vuza tangira. Uravyumva? Wapana mushaka kuvuze note imwe gusa ntuvuze iki. Uravyumva kandi abantu mutazi do nemwe da gira da wa muri note yavugije vuza. Siko iyi bayita do, sivyo? Ariko iyi do avuza igira ngo da yivuze na pedale. Yivuze sans pedale. Ichira da chihera. Siko ivuze na pedale.
urumva yuko hari pedale irakompanya ico yavugije kikagumamo. Yesu ashimwe cyane. Ndaje kuvuga muri kino gitondo ngo hari igihe Imana igira backup ico twakoze. Yesu ashimwe. Kavuga ngo ejo mu gatondo ivyo kurya bizoba bihari, Imana igacagira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Areba vuga uti backup, vuga uti pedale. Yesu ashimwe cyane. Nimibagire ibyo navuze byose uno munsi mwibuke pedale. Igihe cyose harakeneye acte de foi kugira ngo Imana iyakompanye, Imana yerekeze. Elisa yaravuze ijambo ritumvikana, aravuga ngo ejo mu gatondo bizoba bimeze gutya. Imana nayo niraza irabakapinga ijambo, irariherekeza. Yesu ashimwe cyane. Bibiri ivuga ngo hari abagabo, cha wigumira ngaho Jean Paul, ngo hari abagabo, ni munzanira abandi bagabo batatu baba volontaire ngaha, anya ba volontaire batatu babane, abagabo batatu bari ngaho, hariho nabandi bagabo rero, aba bagabo batatu nabo bari muri contexte iri difficile. Ndashaka ndabereka yuko Imana irashobora gukoresha ibintu biri faible. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, kugira ngo ikonfonde. Yesu ashimwe cyane. Ibiri sage, hari ibintu byinshi Imana yakoze bifise ubujuju kugira ngo Imana juste démontre abazoyikurikira kandi bayizera yuko itifata canke itiyubakira kuri logique. Ni Imana yaremye ibintu byose bitarabaho, yarabiremye ihera mu busa igakora ikintu nta mutahe. Iyo tugomba kubaka no gukora amatelefone no gukora ibintu byose dukeneye mutahe, dukeneye matière première. Imana nikeneye matière première, ubwayo ni matière première. Nikeneye ikiherako, ihera muri néant, ihera mu busa, ikubaka ikarema, igakora ikintu gikomeye kuko ari Imana ikomeye. Kandi igihe cyose igomba gupersuade ivyimviro vyacu yuko tugomba kuyizigira, tudaharuye ico dufise kuri konte, tudaharuye ivyo dushoboye n'ivyo tudashoboye, ariko duharuye ku bushobozi bwayo. Bwana sifiwe sana. Bibiri ivuga ngo hari abantu abanyamibembe kera barabakura mu gisagara kugira ngo ntibandukize abandi, babarungika mu bisagara byo gupfiramo. Aba bantu rero batatu bari bararungitse mu bisagara byo gupfiramo, bari hagati ya Israeli bakaba hagati ya Syria. Igihugu kimwe caraha, ikindi cari kiri hajya, bari exclu muri societe. Elisa yamaze kuvuga mu gatondo ngo ejo ivyo kurya bizoba biri kuri dolari imwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abantu batakwimva biza kugenda gute. Hamarere aba batipe nabo baca baratangura, babanyamibembe baravuga bati erega nimumere nk'abariko baraganira, juste mumere nk'abariko baraganira. Baravuga bati erega twege n'ubundi ari ugupfa. Ntidushobora kugenda muri Syria kandi dushobora no kugenda hajya, ariko inzara igira twicire ngaho. Sivyo? Ibi bavyita la foi en activité. Kuko foi iri active, foi ntiri passive. Ukwizera ntikwicaye. Ukwizera no kuvuga ngo nta kundi ngo turahwereye ngo nukunyene ngo twapfe ngo hanga iburu, ngo mu Burundi ngo nukunyene ngo nta sukari ngo nta gitoro ngo nta nuzenya. Oya, foi nivuga gucyonya. Oya, foi igihe cyose irakapta ama possibilité, irabona ibishoboka, irakura mu icigwa. Abantu rero nimwandanye mwe muganire, bako baraganira, bako baravuga gute, rero tugire gute nitwaje hajya baratwica ko nibo batwirukanye, twagenda hajya baraja kutwica ko turafise problem. Umara avuga ati mbojenda cashobora gutambuka uno ati rero nta kundi rero, reka tugende Syria, turaza kuronka ivyo tujya. Umara abaza uyundi, Eric uracakomeye ko ndashobora gutambuka. Undi arabaza Jean, wowe gute ko ejo wari waraye nabi? Aho je numva ari sawa. Mbo ari ugupfa twapfuye. Rero tugire ico tubikoreye. Bwira mu micaye tugire ico tubikoreye. Navuze ngo la foi elle est active, elle n'est pas passive. Foi ntiyicara, foi nivuga ngo nta kundi ngo twarahwere ngo twarapfuye. Kandi akunda kubivuga abantu bari muri vacances mu miryango muca mugo bavuga ngo bumva ngo turakenye ngo haturahwere ngo aka telefone ngo nakanje ntidupfuye vraiment. Abantu b'Imana ntidupfuye ntiduhereye. Oya vraiment, oya nukuri turamerewe neza, uhora aradutunze. Haleluya. Hacari ivyizigiro. Bona sifiwe sa. None abanyamibembe nimba bari bagifise ivyizigiro, nta ubaha ivyo kujya kuko no mu gihugu bariko bajya abana. Abanya nabo n'inzarira bishe. Umviriza ntibashobora kugenda aho babirukanye, ntibashobora no kugenda imbere. Baravuze batereka tugende mu Basiria, tugende gufungura ko tugeza gufungura uyu munsi. On doit manger. Aujourd'hui on doit manger. Baca bakora iki? Baca baravuga tereka tugende. Baca baragenda mutambuke nk'abanyamibembe kame. Baca baragenda.
Bibiri ivuga ngo muri ka y'Abasiriya ngo baca bumva ibintu bigenda nk'imikogote ako navyiga nimumfashe tugarukesha baravuga ngo ibi bintu mwavyumvise ate twavyumvise ni tremblement de terre si tremblement de terre batumwami w'Abisirayeli yahamagaye abami batatu yahamagaye abanyegiputa yahamagaye abaheti ahamagaye abami baje kudutera kandi iki gitero ukuntu gisoundinga Yesu ashimwe cyane wohora afata amaguru y'abanyantege nke akayagira amaguru y'iminyagagote afata amaguru y'abanyantege nke akayagira imikogote. Haleluya munyantege nke avuge ndakomeye umuke ndatunze impumyi vuge ndabona ikoye suyambo. Abanyantege nke muri ngaha abafise ibyo babuze nimutere uti munyantege nke nyantege nka. Haleluya. Kwanza midi yageze nimuhaguruke igirigere natunze impumyi vuge ngo ndabona mwe mungume mutambuka gusa mwe mungume mutambuka mugenda rero turo ibyo Yesu yankore. Hosana 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 kumwagazi yabambwe ni watuma bishoboka ni watuma bikoreka ni watuma bibaho ni watuma bishizwa. Haleluya. Hosana yavuye arazuka. Hosana Hosana kumwagazi yabambwe. Haleluya. Ashobora gufata amaguru yawe, ashobora gufata intege nke zawe, akazivanamo igitero, akazivanamo igitero, akazivanamo igitero, akazivanamo igitero. Kubera iki? Kugira ngo icubahiro cyose kwiherezo ry'ibihe kigaruke kuri we gusa, kugira ngo bimenyekane ngo niwe, kugira ngo bivuge ngo niwe. Bari abanyamihembe, bari abantu batawawe, bari abantu badashoboye, ariko arabikorako aravuga ngo uyu munsi amaguru yanyu ndagira ibikoresho byo kwirukansa abansi. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Bariko baratambuka reka ndababwira iki kintu. Amayira y'Imana ari mu mutima wacu. Aba bantu bari bishwe n'inzara, ariko byasavye yuko Elisa avuga akavugira mu gisagara batarimwo, bakaba batumvise n'ico yavuze. Ariko kugira ngo Imana ideclenche ikintu kiri surnaturel, ifata ijambo yarekuye immobilize abantu bagenda kurishitsa kugira ngo bacike aba partenaire. Umugore yararize ngo barandiriye umwana, umwami aratabura impuzu, Elisa aravugishwa, abanyamibembe barexecuta, bararealiza la prophétie. Nibo bagarutse kuvuga mu gisagara ngo nimuze dufungure. Ivyo kurya byagize gute? Bourse icirashita, valeur y'ingano icirashita. Why? Kubera inzira z'Imana ziri mu mitima yacu. Nico gituma biri important yuko shengero ry'Imana abizera tuba abantu bari active, kuko from nowhere Imana iravuga.